ikaze n'igwanyu bakunze ibiganiro vya radio isanganiro ndabaramutse ndabipfurize kuranirwa aho muherereye ikiyago muri komune twikirana ni kunama rero no munsi dushimye kugaruka kiyago ca politike kuva itariki 13 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 gushika 13 gitugutu 2020 imyaka 59 irigoroye umuganwa atari umugani watanguje umugambwe w'abadasigana iprona akaba n'incungu ya demokrasi agandaguwe mu kiyago cyo kunama rero no munsi turi kumwe n'abatumire tuja guca ijya nino turabire hamwe Iragi Umuganwa Ludoviko Rwagasore yoba yarasigiye abarundi cyane cyane mu bijanye no gutsimbataza ingendo ya demokrasi turarabira hamwe rero n'abatumire bacu nimba hari cigwa abarundi boba barakuyemwo canke no munsi nimba abategetsi ba kino gihe eka mbere n'abanyagihugu ubwabo boshobora gukuramwo mu ngendo yaranze Umuganwa Ludoviko Rwagasore kugira ngo tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire bane hano ku nama batatu bavyagiye ku nama ugira kane nawe tuza kumwakura duce kumuhora wa telefone hano rero ku nama hari Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba mbere n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona Nkurunziza mwaramutse Jerome kandi mwakoze kudutumira nkaba ndamukije n'aba tugira dusangira ikiganiro urakoze cyane turi kumwe kandi na Adrien Sibomana umushinga naye Adrien Sibomana yahoze ari umushikiranganje wa mbere kandi imbere yahoze no mu mugambo w'abadasigana iprona icyo tutemeza nuko yoba akiburimo no munsi umushinga naye Sibomana mwaramutse neza mwakoze kuntumira ari umugambwe nawe uvuyemo mu 2003 uca wigira mu wundi mugambo oya jewe nta mugambwe ndimo ubu uri mu ntahe ya ntare yego naratiwe urakoze turi kumwe kandi na Remy Habyarimana nawe arongoye ishirahamwe Maison Libre d'Espoir iharanira ingendo yo gutatura amatati bidaciye mu ngimba Habyarimana mwaramutse neza Jerome ndaramukije abo turi kumwe ku nama n'abariko baratwumviriza weho warigeze muri pro oya sinigeze muri pro usanga warabaye mudiridiri oya sinigeze mu mudiridiri sangwe ku nama urakoze cyane urakoze ubundi turi kumwe rero nari nabivuze mugabo biciye mu buhinga bwa telefone ni honorable Tasiano Sibomana yigeze mbere no kuba muri mu nama nyobozi y'umugambwe w'abadasigana iprona unaha akaba ari umwe mu banyapolitike bakebura leta honorable Tasiano mwaramutse neza ndaramukije abo batumire bari muri studio na cyane umushinga nawe Adrian Sibomana naheruka kera nkaramutse mbere n'abariko kumviriza Samirizano isanganiro nshindi nti bavuga ngo nahoze mu rwego nyobozi rw'umugambwe w'iprona reka n'ubuzimwo koko n'urubanza rutuma ngumamwo ndarohega ko nero hapfa rukurikijwe mangana nigendera yagiye umuganwa atari umugani none wumva no banakirimo gute umushinga naye Adrian Sibomana yavuze ati yavuye mu 2003 ubwo ntiyagutanze kuvayo gusa umushinga naye Adrian Sibomana yavuze ati mu mugambo y'iprona yavuyemo mu 2003 ubwo ntiyagutanze kuvayo gusa uracariyo yego cyane niwe akabibaza ngo abenewe na leta ngo nibo bawuvugira ngo nibo badasigana bardomyeko ntacyo reka rero tutuge ku ijambo kumbure dukomeze yego cyane Olivier Nkurunziza uno munsi abarundi bakuriki ikiyago cyo kunama inyuma y'imyaka 59 Iragi Rwagasore mu bijanye na demokrasi bovuga bofata uno munsi niri murakoze kumbaza ico kibazo by'ukuri umuganwa atari umugani Ludoviko Rwagasore arafise Iragi yasigiye abarundi dufatiye ku ijambo yashikirije ariko kandi dunaravye mu bindi bitabo vyanditswe amajambo yagiye arashikiriza ariko bikuru twofata nuko umuganwa Ludoviko Rwagasore yashize imbere
yavuga ati nifuza ubumwe bw'igihugu akifuza ko amahoro asasagana mu gihugu cy'u Burundi akifuza ko n'iterambere mu by'ubutunzi ryibonekeza mu gihugu cy'u Burundi ni naco gituma igihe yariko arahindagiranwa mu by'amatora bama bakunda kuvuga ko twifuza intahe y'ukwikukira mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imibano n'ivy'imico kama Rwagasore rero yaranabivuga rwose akabishikiriza akavuga ati jewe nzoshima ko ivyo vyose bibonetse naho tworonke intahe y'ukwikukira Uburundi butekanye buhimbaye kandi butera imbere burumvikana ko imbere muri we yashikunda cyane iterambere akifuza ko abarundi baje hamwe akifuza ko abarundi bafatana mu nda kuko yarabona ko iterambere ridakunda atabumwe ariko ivyo vyose Rwagasore yipfuje ntiyabibonye kuko yaciye agandagurwa inyuma y'imisi 25 gusa atsinze amatora n'intaye kwikukira ntaye yabonye kuko abipfuza kumugandagura bo babona bati reka tumugandagure kuko turavye kuntu ari umuntu ashira imbere ubumwe abarundi bazohava baca bacanamwo bicane gutyo dusubire kuja imbere yawo ni n'amakungu twerekane duti babantu batsinda amatora baracara dusimbira hamwe ntibari bwagere kwikukira ngivyo byo yazira byaraboneka rero ko ari umuntu ashira imbere ubumwe kandi akunda abarundi kumbure nibutse abariko baradukurikirana utuma tuvuga mukatwumva ni François Akimana abatuma tuvuga mutubona ni Rono niyo nkeza afadikanije na Dorine Uwimana reka kumbure ntandukire ku ruhande rw'umushinga ntaye Adriano Sibomana iprona wavuze uti wavuye mu 2003 ariko warabayeho igihe kirekire hari iragi Rwagasore wasanze yo kijyagiye imyaka yose bamaze ego urazi yuko iprona hari igihe wabaye umugambwe umwe nivuga ko abarundi bose nabavuga ngo ntibabigezemwe aba baremi bose aho barimwe nta muntu numwe atarimwe mu mugambwe wari mugambwe w'igihugu barimwe rero mugabo hari nko nkumbure abashinzwe amabanga mwamwe gusumba abandi canke abawitojemwo canke abo washize imbere bagatorwa iryo ragi Rwagasore rero ryamye riboneka mu byo bavuga ubumwe ibikorwa amajambere amakoperative nta jambo na rimwe rishasha ubu ririho reka wewe hari iryo wome aya majambo yose ari ubu nayo kuri ni iragi Rwagasore ikirundi yamye avugwa icahindutse gusa n'abantu canke ingene bayashira mu ngiro byagiye birahindagura kurabona ibyo twaciyemwo kuva turonse independence bica abategetsi canke haba ingwano canke haba ingorane nyinshi mu gihugu ibyo rero byaratumye nkumbure iryo ragi tuguma turyumva tuguma turivuga muga nkumbure tutabaho nkuko byotegerejwe tutabibona neza ngo uko bigiye mu ngiro ni ivyo rero nagomba kuvuga yuko nukuri n'ubu ijambo yavuze barivuze bomengo rivuzwe mu munsi nyene ariko 61 Rwagasore n'umugambwe iprona batahukana insinzi y'urukomba amazi mu 1993 mwebwe muri kwisonga rya kya gihe mu bari bahagarariye iprona ukiri umushikiranganje wa mbere iprona igakitsindwa iragi Rwagasore hano ryari ryatakaye oya ntiyatsinzwe iragi oya abantu baratoye batora abo babona bashobora kuribandanya gusumba ayego hajya mwebwe si mu mwawutsindishije umugambwe birashoboka ko umugambwe iyo bene wo batigendeje neza hakaba amatora nyene nkuko yabwizwa kuba atabusuma ataki hanyuma urabizi ingene vyagenze abantu barashobora gutsindwa ibyo nibisanzwe umugambwe arashobora gutsindwa mugabo ivyivugo byawo iragi boba bararonse kwa Rwagasore uretse ko nabandi iryo ragi barifashe ko bakarikorera ko
neza canke nabi ico nico rero gitsindisha umugambi. Remi Havyarimana tiko turavuga Iragi Rwagasore yoba yarasigiye abarundi uno munsi uraribona ego iyo wibereye hariya mu mashirahamwe ego me cyane ndaribona kubera hariho ibitari bikeya umuganwa Ludoviko Rwagasore yaharaniye kandi akanavuga hariho icambere cari ico gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bose baje mu matora bayiyumvamwo atawusigaye inyuma akarorero no guha Jerome nuko yagwaniye gose kugira ngo abagore b'abarundi kazi batore muri ico gihe mu 61 kandi ico gihe cari ikintu gikomeye gose kuko twari tukiri muri bya vyiyumviro biyumvira yuko abagabo n'abagore batangana bigaca bituma no mu bihugu byari biteye imbere ico gihe byinshi bitari bwemerere ko abagore batora abarundi kazi rero babaye mu bambere batoye Rwagasore yarakigwaniye cyane aha ngombye kuvuga ko yagomba ko bose batora baje imbere y'amatora bangana ico ni ikintu cari gikomeye ca kabiri nofata nk'iragigiwe nuko yari umurongozi azi kuraba ibiriko biraba hirya no hino mu bindi bihugu akaraba n'ibiriko biraba mu gihugu hanyuma bikamuzana gufata ingingo ikomeye ingingo rero yafashe muri ico gihe ni ingingo itoroshe yo guhagarika kuba novuga ngo ugiye kuragwa ubwami kuko yari umwana w'umwami mu bisanzwe niwe yacasegerezwa gusubirira se wiwe mugabo wewe kumbura aravye ibyari ko biraba mu bihugu byinshi aravye ingene bariko baragira bati aho kuguma mu bwami tuje mu repubulika wewe acabona ko buryo bwiza ari ubwo kuja muri ibyo nyene vy'imigambwe mugabo yegereye cyane abarongoye aha duca tubona rero yuko ico si kintu coroshe kuko yasanga aravye agasanga kuba umwami haguma hari kumbure itandukaniro rinini ry'abarongoye abarundi mu buryo bwiza ko bo kwegera abarundi abicishije mu migambwe mbere yananavyerekanye kuko ingene yaca abigisha niwe yazanye yatanguje cyane cyane ibi bya koperative biriko birakogwa nuno munsi ariko kandi mu buryo bwegeranye gose bwegeranye abategetsi nabo barongoye indongozi nabo barongoye kuko turabibona ko naho yapfuye nabo bandi kumwe bamaze gupfa mu nyuma abo bari bamaze kuvyigisha barabibandanije no kuvuga ko yari afise ukuntu ko kwegera barongoye cane agasa nk'ugaya uko ubwami bwari bumeze ico gihe hanyuma na cane cane rero igikomeye nuko ni jambo yaguma avuga igihe yaratsinze agira ati mwebwe muturabe byo tuzokora ni mwabona bibanejereje niho natwe tuzohimbagwa ico ni kintu rero kigoye kuko urabona mu abarongozi ntibashima kenshi kubarira abantu ngo ni murabe ibyo dukora ko banegura baratinya bagira ati benshi baca bavuga bati murumviriza ibyo tubabarira ibyo dukora n'ibintu mushinga nta Adriane Sibomana yavuze ati nta gishasha kiriho naho oje mu majambo vyose ni iragijyagwa Gasore ngira ngo yari ko aravuga cyane cyane mu majambo ko yanabivuze ati ni kirundi mugabo ugiye kuraba ingene kurongora abantu kwari mu gihe ciwe nuko biri uno munsi hariho tumwe abuno munsi nibaza boshobora kwigira kuri Rwagasore nawe turabigaruka ko reka mbanze nkubitire kwa honorable Tatiano Sibomana nizigire ko akiriko aranyumva mwiragijyagwa Gasore ikintu ushobora kuvuga uti abarundi no munsi bufatira ko kikirira giribereye niki ni byinshi icyambere nahera ko igira gikomeye ni ugukunda igihugu n'abanyagihugu bifatanye no kucihebera mbere ibi yarabigaragaje ni mugani wa Habyarimana ntiyarabuze ivyarya ntiyaramerewe nabi abazungu inyuma mugabo ibyo byose yarabyanse ati n'abarundi dukeneye kumufatira ko akaruriro icya kabiri ni ukurahiriza agateka kazi yaravuga ati jewe naho dutsinze
ndishimira intsinzi ntarabona abarundi ko bari mu itu baryama bagasinzira tawuryama tawurara umugo tawurara ku mugono wundi gateka kazi na muntu butungane kuri bose sigura ko yerekana ko agomba ku murundi yishizana mbere akanamuteza n'imbere kuko igera kijya gatatu yavuga ati abarundi batarabaho neza nta kwikukiranya kwitsoba turaronka mu bijanye na demokarasi kandi yaravuga ati ntawatsinzwe bose n'abarundi basa ivyo turabikeneye mugenzi we kuraza ubu umuganga watsinze umenga nakiri umurundi umenga naco ashoboye gufasha igihugu ariko ivyo niwe uri kuravyemeza kugira aho byanditse gutyo ari bagira ikomeye ikindi yavuze honorable Tasiana uriko uravuga uti utsinze udatsinze umenga nta jambo afise mugabo ivyo bintu ntabwirizwa na rimwe bitunganye muri kino gihe bivuga gutyo emwe nuko baducyuze nk'umwarimu mu na niko kazi cyane babamenyesha makuru none n'ubwa mbere biteze ko aha mu Burundi hari ikumirwa ry'abafatiye ku migambwe tubatozekirinde nibaza ko hari ibintu mvuze bizwi byo gukenyera ko ahubwo ibipfu ko tuvuga ukuri tukaraba ingene twohindura noneho bagiye barusha bakagenda bavuga ati dushireho itegeko ibibazo bya politike n'ubuhinga naho n'ubatacu barikoza ivyo byose bivuye aho nyine murumva sindiko ndiragusema ibindi biragitwe umufatira ko mu by'intwaro rusange nuko yanse amatora atahagaze amatora agengwa n'ubusuma adakurikiza amategeko murazi yuko ntawe wishinze umwotsi uri kurasha navyo nene sigenda bivuze gusa mw'iminsi ntibaze ko ari nta makemwa aho rero abatware bubu n'abandi barundi mbere tuba dukwiye gukubitiza agatima mbembero ku rugamba bari basangiye mugambwe bagize bagenda batazi niyo baja batazi n'ingene bashikayo gushika mu nama nk'ahoni kuvuga ko amatora yagenze nabi barasubiramo kandi yadasubirwamo kumbura umurundi ntituba twarikukiye na cyane muri kiriya gihe ubu rero twishitwe barabira ko mu vyerekeye intwaro rusange mugabo mbayendagiza ngaho n'ibindi mbere basa n'abagize boshimana uno munsi Rwagasore yo barunguruka mwebwe mwese muza muri yitirira izina ryiwe iyo banegura iki ubambere ayiti abamwiti cyo tunegura nuko tutashoboye kugumira giyiwe mu kugumana icyo nacyo cyatumwe nuko hari abagize inda ndende bagahava bakorana n'abagize umugambi gusenya umugambwe wa Rwagasore kandi abo bose ahijya y'ejo abo baramye nibyo bivugira sije ndabivuze nuko duheza tugashigikira ibihushanye by'imigambi n'imigabo yari yarashikirije abarundi mu kwemera ibi na biriya kubera amarongo bamwe muri twebwe turongo ibyo nivyerekeye abiyitirira Rwagasore ngo bari mu mugambi badasigarana bitona ku bandi nyene b'abarundi bose bamwiyitirira baba abategetsi bari mu migambwe itandukanye n'abatari mu migambi nuko bose batabigendera iryo ragi kuko yaba barigendera ntituba tugeze aho turi urabona ubumwe bw'abarundi ingene bwahungabanye gushika n'ubu n'ivyo bumvikanye yarusha ukabona ingene bamwe bariko barabigomba ukabona ingene demokarasi bayicuranura ivy'agateka kazina muntu ntibibe gutwara reka n'ibindi vyinshi urumva tunegura ko iragi ryiwe ataco twarikojeje mu iki hari ico yoshima na kimwe mu bijanye n'iragi ryiwe muri kino gihe mwebwe mu mwiyitirira ico yoshima rero gishima ko naho nabwiye muri byinshi na tuki bamwe mugabo twese ntitwaguye nibaza ko hari abo yo kwiterukanye kababwira ati ku murongo n'abandi yovuga ati nimwaba mukishobora kuvyuka nimugerageze murabe ko mwokwinanata mu gihugu nayo kugwa mwaraguye reka kumbure turagaruka tugeze mu vyokorwa
ariko mbanze nsubire kwa Olivier inkuru nziza Rwagasore Louis wavuze mu byo yashize imbere ko ari ubumwe bw'abarundi bose bwaciye butangura gutosakarira muri iprona ubwayo yicamwe imice yoza yobahana yobagaya cyane ubwa mbere nuko ibyatumye ubumwe bw'abarundi butosekara sibike nivyo nkawe nkuko bivuze ahantu hari indongozi nka Rwagasore agandaguwe n'inkurikizi nkizo ziraba kuko abari umuntu ahagarariye amahoro abantu bagahungabana icatumye rero umugambwe w'abadasigana uhungabana hari biva mu mugambwe w'abadasigana hagati yabo ariko hari n'ivyavuye hanze y'igihugu kuko abo mugambwe w'abadasigana barukuye ku butegetsi bategerezwa nawe nyene kwinanata ku buryo nawe nyene bawuburagiza umugambwe rero w'abadasigana ubu munsi ni umugambwe abantu benshi bakunda kuko ndahimbagwa nko kumva Tasiana kivuga ko ari umudasigana ni vyiza cyane kuko umaze kubona mu gihugu igihe hageze amatora usanga umuntu yagiye mu mugambwe ugasanga ari muri sene ugasanga arabagiye muri ranake ariko kamva aho baryamye baguma bavuga ati nyabuna twoguma turabadasigana jewe aho ndi nguma mpimbawe ariko hana naho usanga ari wowe uri kurabimura bo bavuga ko arabadasigana nawe uri kubashira mu ndafise ivyemeza n'amakarata nkanga y'impenda ndazi ko yagiye muri ranake ndazi ko yibe yagiye muri FEDES sangira ndazi gasutwa ndazi ko Tasiano yagiye muri senere ariko abo bose bagarutse tukagwira urunani rw'intamenwa nico cambere gihambaye ariko kandi je namamvuga nti naho umuntu aba yagiye mu wundi mugambwe naho umuntu aba yagiye mu wundi mugambwe igihamba ariko akwiyamiza ati ntigeze aja muri senere ati ntumushireyo birashoboka wonasa ariko ndazi yuko ivyimviro ndashobora kubona umenga bya senere naho yo bakishima umugambwe w'abadasigana ariko gico nshima suko umuntu yambara impuzu ya iprona gusa iyo bayaragiye ubudasigana ni ingendo ni ivyimviro byo gutsimbataza ubumwe amahoro iterambere naho burahandi ubitsimbataje twebwe turi mu mugambwe w'abadasigana turashobora kubona undi muntu ari mu wundi mugambwe nkuko mushinga ntahe Somana yavuze ati sinkiri mu mugambwe sincambara inkofero ariko ingendo n'ivyimviro by'ubudasigana byo arabigumana nico gihambaye jewe rero ico novuga mu mugambwe w'abadasigana nivyo waragize ibibazo guhera ku burongozi kubusubiriza guhera kuri Paul Mirerekano banigana n'abandi biri muri kahise umugambwe rero wagiye uragira ibibazo aho wafashwe n'abasirikare bakawihagira gushika no munsi ivyo rero iyo bibaye biri mu buzima bw'umugambwe wa buri munsi twebwe ico twama duhagarara ko nuko ivyo bishitse tudatemba ngo tugenda akagirire dusubira tukaraba duti ikibereye kuba niki byemeza neza yuko umugambwe w'abadasigana tutota imyikomo ku barundi bose kuko igihe cyose mu Burundi habaye ingorane hari abarundi babashinga ntahe bijunja n'ijambo bicara bakavuga bati nyabo ni vyiyumviro vy'amahoro vy'ubumwe n'iterambere bijeho ari navyo bavuze abantu bagatuma haboneka amasezerano y'ubumwe hakaboneka amasezerano y'Arusha nuko vyerekana ko mu Burundi hariho abo bantu bagifise ivyo vyiyumviro nta wovuga ko ivyo vyiyumviro vyagiye atakibikiriho none ko twariko turavuga ibijanye n'ivyo yoshima no munsi kintu yo bashima mwebwe abitwa ko mukiri muri iprona n'igiki Rwagasore icambere Rwagasore yoshima nuko mu Burundi kumva hakiriho umugambwe w'abadasigana iprona kuko uharuye imigambwe yavutse mu 58 ikiriho vizigishikiriza mu gihugu muri Afrika n'imiki kumva aho nyene umugambwe ukiriho niteka kuri yo gikenguruka kandi n'ivyimviro tuguma tubisasagaza ivyimviro subwishi bw'abantu ivyimviro nuko hari abantu babihagarara kuko nta gihe na kimwe turigisha abantu ngo ni mutemane iterambere ntiriwe tuguma tuvuga ati nyabona mwibuka ivyo vyimviro igihambaye rero mbega ishigwa mu ngiro ryavyo ryogenda gute nico abantu bagenda bakora ko uwo mugambwe uri gutsinda kuri Rwagasore nyene ahandi hose waciye umutsindwa mwuvuga ko biteganye umugambwe w'abadasigana abagiye barashinga indi migambwe bawuvutse bawuvamwe nivyo biraduhimbara kuko bagenda batwaye ivyiyumviro n'ingendo bakwemwe uwo mugambwe nta muntu nzi mw'iki gihe benshi bagiye atarabavutse ubu nzi bagiye gushinga umugambwe batavuye muri prona iyo ngendo n'ivyiyumviro bakuyemo batuma bavuga ati hari ivyo tutumvikanyemo mugabo hari ivyo bonse muri prona uvuze gucumenga naho hatsinda abandi mu bamutsinze twebwe hanini hatsinda ivyiyumviro kandi umugambwe w'abadasigana ico wemeza ico nemeza ni nkaho Batasiano bagiye ndipfuza yuko ivyimviro bya Rwagasore bazoguma babishikiriza
y'abakera mbere y'abasi ibivutse umunsi jewe ndifuza ko ahantu batasi hano bagiye boguma n'ivyiyumviro vya Rwagasore kandi bizompimbara none Gatasiyano wewe kugumu reka mpindukire ku mushinga ntaye Adriano Sibomana twariko turavuga ibijanye n'ingene iragi rya Rwagasore ahanini ryari risingiye ku bumwe bw'abarundi kandi ntihenze ribuka yuko n'igihe wari umushikiranganje wa mbere wari urongoye leta y'ubumwe bw'abarundi yashinzwe na President Major Petero Buyoya uno munsi ubumwe bw'abarundi mu gutosekara bwahereye no muri yiprona ikibwamwe ibice ico kintu nimumva yuko gituma iragi rya Rwagasore gitwa nkuko ryafuditse urakoze iragi rya Rwagasore ntishobora gufudika nagomba mbere mbonereho mvuge ku byo Olivier hejeje kuvuga je singendera ubudasigana kuko ubudasigana sinzi neza ico buvuga sumugambwe siki mugabo iragi rya Rwagasore yo gutsimbataza ubumwe yo gusonera abandi yuko y'intwaro rusangi yo kwegera abantu bato bato iryo ragi niryo navuze yuko ngendera kandi si jewe jenyene hariho benshi barigendera urumva rero iyo tugezaho mu bikorwa niho ingorane zitangurira ivyo turiko turavuga nta numwe ashobora kuja kw'iradiyo ngo avuga amacakubiri agire nte atukane agire nte mugabo ingorane aho zihera nuko rimwe na rimwe abantu ivyo bavuga atari ivyo bakora hanyuma rero ugasanga niyo migambwe iracanamwo bamwe bice kubera byabananiye kuguma hamwe habuze aba indongozi ziguma zibafatanya ivyo rero sivyo ni vyakiremwa muntu bisaba rero uburongozi buguma bwisubirako bwiyubura burondera buraba igituma hari izi ngorane hanyuma buhaguma bwegeranya abantu bwamirira kure ikintu cose cotuma bacanamwo ni naho n'iterambere rishoboka ico nico rero je novuga ku byo wabajije igihe wari urongoye leta y'ubumwe ugeranije n'uno munsi umwe bw'abarundi buvuga ko ari intambwe bwateye cyane bwasubiye inyuma ubumwe bw'abarundi niko no bivuga ni shaka ry'intashikirwa ubumwe 100% ntagire uzokubesha ngo azobushikira je rero nibaza ko umwe wese haciye aragira hica asize abandi bafatirako ivyo nkumbure yo yarakosheje bakabikosora nk'akarorero je leta nari ndongoye 50% bari mu bwoko bumwe 50 mu bundi twaragerageza kurondera ibikorwa urababaza bamwe baracariho aho bashingiye imigambwe je narabafashije narabahaye imiduga bagenderamwo narabahaye ibiro bakoreramwo kugira ngo tuje mwihiganwa twese umwe wese afisa iyava niyaje urumva rero jewe kubwanje ivyo nkora nabikoze numva ko ndiko ndakora neza kandi nakoze neza kandi iyo ntabigira kurya nkumbure nibi twashitse ko ntitwobaye twobishitseko bo ikindi rero no kubwira nuko ivyo biratuma n'iterambere rica ryongerekana murabe ibiharuburo muri kijya gihe mu bihugu byose bya Afrika yari biri munsi ya Sahara Uburundi nibwo bwonyene bwari bufise igiharuro kiri imbere mu iterambere ry'abanyagihugu muri kijya gihe ego uraraba ibiharuro uriho twarasubiye inyuma ibiharuro ntavyo nzi mugabo urara wewe uri kumbaza ivyo nakoze abandi nabo nuko babaza ivyo bakora urabahamagara babaza ibiharuro ube watorokanije n'ibyo biharuro bya kera hama mugereranye hari naho uzosanga twarateye imbere gusumba mugasho no buvuga co nuko igihugu ntikiguma kiraho cari kiri hari ibitera imbere hariho nibindi nkumbure bidatera imbere nkuko two byipfujije bivuye kumvo
zitari nke ziva mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu ni ibintu byinshi mushobora gutohoza mu gatora. Remi Havyarimana uri mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politiki uno munsi twovuga yuko mu bintu vy'iryo twako tuvugira gijya Rwagasore no kuri iki c'ubumwe bw'abarundi mwavuze n'amakoperative hari ikintu no munsi kikiri iragi kigifadika ugereranije aho duteye ego cyane kiko kirashirwa mu ngiro iki c'ubumwe erega yataba kigumaho Uburundi kumbure ntibo babona kiriho ntiduhave tubona gusa ibibi gusa ngo duhaba ari byo duca tugira binini binini nko kumenga nta ciza kirimwo burya naho tuja mu ntambara zihagarara ko kubera hariho bakeya bagumye arabashinga ntahe bagumije ubwo bumwe bagumye begerana kandi begeranya n'abantu buracariho kumbure ico je ngaruka ko nuko duhava tugwa mu ikosa ryo kugereranya ibihe bibiri bidasa hariho ibi bitandukanya kumbura ibyo twohera ko kugira ngo turabe neza wosanga bidasa aha ndiko ndavuga nk'akarorero igihe ca Rwagasore mu 61 canke imyaka mike y'imbere yaho bari bafise novuga imigwi ibiri minini umugambwe wiwe n'abandi bagira bati yamara ntiharagera ko twikukira abo rero bavyavuga ababivuga vyagwa neza mu matwi y'abakoroni ariko hariho iki kindi ca kabiri cuko hanze hariho ukuboko kumbure kuboneka gose gukomeye kwaca kuza kugira ngo kumbure gukwege abariko baravuga babafasha ivyo ubiravye none munsi kumbure turashobora kubibona uretse kumbure bica bigora kubona iyo migwi ibiri kwica puyuko nyene nk'ico gihe mugabo se kuvuga kuko kuboko ko hanze nako kutakiriho kumbure ntikuboneka gose nk'ico gihe uko kuboko ko hanze kumuvugana no kuboko nyabaki ikiriya gihe ca Rwagasore bari abakoroni kuko mwibuke ko naco umugambwe pro nawe ariko ragwanira kugira ngo wikukire uno munsi niho nibibazo bimwe biri bamwe bagira ati none burya twarikukiye ko kumbure tukiriko turakora ivyo tubarirwa nabo hanze nibihugu bimaze gutera imbere ugaca usanga rero uno munsi hariho politike nziza yo kugira ati yamara twongere kuraba rero yuko uko turiko turakorana n'ibindi bihugu ari bimwe bituma natwe bemera ko turi uko kuko rero kwa ruko abakoroni uko kuboko kwa ruko abakoroni none ni kuri kuravuga ko nuno munsi gushora kuba kuriko kura ico gihe kwari ukuboko kw'abakoroni kw'igihugu kimwe kuko bwari ububirigi nibwo bwari buri hejuru y'u Burundi kumbure n'u Rwanda na Zaire y'ico gihe canke Kongo igihe cy'ingoma iganje ego ariko ubukumbure ni bya bindi rero ndiko ndavuga ko tugereranije bica bidasa gose kuko abo ivyo bihugu biteye imbere byaratevye byo birumvikana ingene bigabura ingene bikorana n'ibihugu bitaratera imbere ugasanga rero naho havuga umwe haba havuze bose kuko bo barumvikanye ingene bakora ivyo rero ntitwobideha yuko hari ingingo zifatwa kubera uko kuboko kumbure kutaboneka gose nk'ico gihe mugabo nono munsi gufise inkomezi gose Honorable Tatiana Sibomana uracanyumva ndakumva haravuzwe ukuboko uko hanze ngo kw'abakoroni igihe cya Rwagasore kuba kwaragwanya iprona uno munsi uko kuboko urashaka kubona sinakumvise mu buhereza nariko ndavuga nti haravuzwe ukuboko k'umukoroni ko mu gihe cya Rwagasore kwagwanya Rwagasore na iprona uno munsi uko kuboko kuracariho k'umukoroni mbere yo kwigisha kino gatoye ko coba kikiriko kirakogwa kijanye n'iragi twasigaranye n'umugani watari umugani jewe ndemeza ko ubumwe bw'abarundi dufashe mu banyagihugu bato itumba n'abandi batari bake ico kibazo ko kiriko kirafata intumbero igisigaye nuko abategetsi bogerageza bagafatira ngaha kugira ngo bagitsimbatane koko kandi bagishire mu migambi n'imigabo yabo n'ahandi turazi abanyagihugu ingene babana tukaraba abanyapolitike bamwe
bacanishemo tukabona ingene babananira turabona yuko abanyapolitike baba bagisha ugatima bagateshwa bagata kuri icyo kibazo nacumba uti hari uku kuboko kw'abakoloni kuba kukiriko kurakora kugira ngo bajye iprona erega ndakubwira igihe bayigwanya kubera yari bakuye amata mu kariti uburundi bwikukire mu maguru mashi ariko icyo batokwibagira abarundi uko abo bazungu batanyine mbere babikoresha abarundi bunyine aricyo gituma ubona wobeshera muzungu nk'uko bakunda kubivuga bamwe ngo niyo ariko aragira ibintu so ariko arononera iprona ubu muzungu yahindutse ubutwara uwo ari we wese arimwo arashobora gukoresha abita badasigana gusambura iprona iri ubu nicyo gituma hari abavuga ko na leta ugasanga leta igomba kugena uburongoye iprona ngo atari uyu ntituwemera erega imice icikamwo yiva ngaho nyine none abo batwara honorable Tasiana abo batwara abadasigana bamwe babyitirira honorable abo batwara ubu bafise inyungu nki yo kugwanya iprona kihutemerera kijya Rwagasore mu migambi n'imigabo yo kunywanisha abarundi mu migambi n'imigabo y'uko udakumira mu migambi n'imigabo y'uko amatora agenda neza agatwara uwarushije bikandiciye mu migambi n'imigabo yashundi ubu umwansi wa iprona nicyo gituma ubutegetsi bwose butagomba ko iyo migambi ije imbere butagomba ko n'ibyo bari basubiye kumvikana ko yarusha bikurikizwa umugambi uzokwamba ari umwansi wa iprona kuko uzokwamba ugomba ko iprona ishigikira ibyo bashaka gukora gusumba uko iyi migambi yabaga zose iraba abarundi benshi bari bahuriye ko yarusha iyo mucanyemo hagati muri iprona ntibibaza yuko muba mubaye nka wa wundi atemugwiwe bakamutiza umuhoro kiriya gihe umuganga w'adasigana iprona waharanira intaye yo kwikukira ubu twovuga ko Burundi bwikukiye iprona ntacyo kimaze ntacyo gikenewe ko umugambwe w'abadasigana ushobora kuvuga mu gihugu ko ushobora kubura icumaze n'umugambwe ufise kanatsinda ivyo uterera mu buzima bw'igihugu ariko baharanira intaye yo kwikukira nayo twarayironse ni igikorwa kidasanzwe kandi nta n'undi mugambwe uzozana intaye yo kwikukira mu gihugu c'u Burundi burya ni iprona yayizanye ni marque depose nk'abandi babivuga ariko igihambaye nukuntu itsimbatazwa umugambwe rero w'abadasigana iprona mwico gihe nkuko ibihe bigenda birahinduka kandi nkuko abantu bamye babivuga abantu bagenda barahinduka baba bari mu mugambwe bakaja mu yindi migambwe ntibituma umugambwe w'abadasigana udaterera kandi wamye uterera mu gihugu nuno munsi urafise icyo uterera gihambaye kuko mu nzego z'igihugu turafise abadasigana barimwo baba mu bakuru b'imitumba turafise abadasigana barimwo mu nama za commune turafise abadasigana barimwo no mu buzima bw'igihugu turabafise murumva rero ko umugambwe w'abadasigana naho kumbure washatse kuvuga yuko ngira ngo nivyo washatse kuvuga uwo bubaye mu bandi kumbure ko umugambwe udatsinze amatora atacuba kimaze ngira nivyo wiyumviri habe namba umugambwe urashobora kudatsinda amatora ariko ugagira ivyo uterera navuga ko umugambwe w'abadasigana iprona washira imbere intaye yo kwikukira uno munsi cyo ushira imbere iki umugambwe w'abadasigana ico gihe wigishije abarundi yuko shira imbere intaye yo kwikukira kugira ngo bitwarire bonyene igihugu mu kugiteza imbere mu guzana ubumwe mu gufatana mu nda ivyo rero ntitwavuze ijambo kwikukira gusa ariko ni ijambo kwikukira dufise ibikorwa bifadika dutegeza gukorerako iyo rero umugambwe w'abadasigana ubonye ko mu Burundi hariho amacakubiri yafatiye ku bwoko afatiye ku ntara afatiye ku madini mbere no ku migambwe ariko araza iyo abaye umugambwe w'abadasigana bamuvuga ati hariho agatosikaye mu bumwe bw'abarundi iyo hariho ibintu by'iterambere mu gihugu tubona bitariko biratera imbere igihugu nico gituma iyo umugambwe wari wose utoye imigambi yawo kayishira imbere
tukabona yuko mu iterambere ry'igihugu ubuzima abarundi babayemo butariko buratera imbere umugambwe w'abadasigana iprona wa muri kuravuga uti hariho agahaze hariho ubukene hariho ubushomeri ivyo twama twabivuze none musi turabibona murumva ko ijwi ry'umugambwe w'abadasigana ntishobora guhara haba mu nzego canke ahandi murumva ko ivyo twavuze n'ivyo umuganwa Ludoviko yavuga n'ubu turacabivuga kuko twama tubona ko ivyo yavuze indoto ziwe zitaraja mu ngiro kuko ijambo ryiwe none musi wasanga umenga ni ry'uno musi avuze ati ibibazo vy'amatongo avuze ati mu mashuri abantu biga batera imbere ivyo bibazo turacabikeneye no kuvuga yuko umugambwe w'abadasigana ijwi ryawo ritegerezwa kwamba rishika imbere kugira ngo ivyo tubona none musi tugira ico duteye mu bijanye no gutsimbataza ingendo ya demokrasi uno munsi ikintu mwovuga abari ku butegetsi no munsi muvuga muti baracubahirije mu iragi rya Rwagasore mu bijanye no gutsimbataza ingendo ya demokrasi inyuma y'imyaka 59 n'igiki demokrasi ni ingendo niko twovuga ni ingendo mbere si ikintu umuntu ashika ko no munsi avuga ngo nagikwije ingendo ya demokrasi kandi demokrasi irafise inkingi mu buryo bushika nka bune inkingi za demokrasi zigizwe n'amatora zikagirwa n'intwari bereye zikagirwa n'agateka kazina muntu zikagirwa ico bita mu gifaransa redevance gushikwe abantu ukavuga ati ivyo nabibamereye ndiko ndakora n'abarundi bakagira ico bakubaza mwubwo buryo rero bujanye na demokrasi kumbure turashobora kuvuga ku vy'amatora turabona ko abarundi bariko barabona ko uko biri bugende kose intwaro abajejwe gutwara igihugu bategerezwa guca mu matora naho nyene ayo matora hakiri ivyo twogenda turasorongora mugabo turabona yuko iyo ngendo uno musi dutogwa nabo twitwariye guhera ku mitumba twitoreye ariko mu kijanye n'intwari bereye haracariho ibikomeye bikiriho ibiturire no guhaguruka tukabigwanya kuko navyo biri mu nkingi za demokrasi ibiturire kugira ngo bigwane akarenganyo ubutungane mu gihugu abantu bumve ko bitwara haba ingorane kandi umukuru w'igihugu naronse avuga ubutungane biriho kuri Rwagasore yarabibona nivyo yashaka ko biva ko yarabona kuntu abazungu barenganya abantu none musi birashobora kubaho kandi noneho biro agateka kazina muntu nuko kubahirizwa mu gihugu kugira ngo umuntu yumve ko yishira kizana agashikiriza ivyimviro vyiwe atawanja wangura ivyo rero si ibintu turashika kwijana kwijana birumvikana yuko hari inkingi za demokrasi ivyo byo kuvuga duti wewe uturongoye waradutwaye dushaka uze kutubwira ko uno munsi turafise ivyo tukubaza turabona yuko ejo watwemereye ibimbwa atacu badushikirije ariko turabona ko ari ingendo iri kwiragenda arakantu umushinga nayo Diana Siyomana yavuze ati Rwagasore mu vyamuranza yagira ati imbere y'abamutoye yavuga ati muraturaba hanyuma ivyo tuzokora nako vyavuzwe na Remi Havyarimana ati ivyo tuzokora nivyabashimisha niho hazoba hari natwe ubwishime bwacu uno munsi mu kwemera ko indongozi zije imbere y'abanyagihugu zikavuga ziti ni mutunekure Rwagasore yaranyengeterewe ayombera himbagwa cyane n'inkingi za demokrasi nico gituma yavuga ati naho tugiyeho twabashikiriza imigambi ubu rero mwebwe ni muzotubarira yuko ivyo twabemereye twabishize niyo redevance ni ukorera abanyagihugu mu Burundi bafata uwo muco wo kuvuga duti wewe rero turagushimiye turashobora kukongera igihe c'amatora cyangwa tugushimiye kuko vyo watubwiye nibizosha Rwagasore yavuga ati nitwagaruka kwitoza uzosubira mudushimire canke mutugayire niri rero abarundi twebwe dutegeza kubishira mu muco ari itsindwa rya iprona ryagiye gikurakuranya kuva 1993 cyo gushaka kurindira amatora umutegetsi icyo bita notion de responsabilité mu gifaransa hari avuga ati muraturabira kuvyo nimwabishima duhimba nari amatora umutegetsi ategeza kwamba ariko arakora ku munsi kugira ashimishe abarongo igihugu bariho basibonye ugira nabi baragukura iyo baramukura ico gihe erega naho buciye imbere y'abantu areba kukwereka ko bakuraba cyangwa bakuraba nabi none gatasiyani itsindwa rya iprona ryagiye gikurikirana kuva 1993 iri tsindwa rya iprona kuva 1993 twovuga ko rifatiye kuko abarundi baraba bakabona yuko batashimye uko abategetsi ba iprona bagiye bigenza nakubwiye ko biva ku bintu byinshi gutsindwa amatora hariho n'ibyo biva ku burongozi bw'uwo mugabo harava ku bindi bitavuye mu uwo mugambwe nyine mbere ko nakubwiye abagwanya ivyizero vya Rwagasore by'ubumwe bw'abarundi
bamaze kugira ihiganwa bafatira ku moko bagacavuga tujye mu kandida kanaka wayipfuna canke wundi mugambi ni ubwoko natwe dukeneye ko hatwara ubu wibaza ko gutsindwa bitaba biheze ariko kumenya abarundi twige kuvuga ukuri uvuze gutyo ucumenga asaba abarundi bitorera yani ku burongozi bw'ububi bwa Iprona n'ibindi biva hanze uvuze gutyo ucumenga asaba abarundi bitorera umwasi wa Iprona ni wowe wese ahagwanya ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi basubiza hamwe atagomba ko haje imigambi n'imigabo agomba ko batora baravye ubwoko cyane intara uwo ni umwasi wa Iprona kandi Iprona itanze uburongozi none wewe honorable Tatiana ko minanyana ko musubiza hamwe na Olivier ari ngaha no kuvuga ko muri abansi bagwa gasore birashoboka birashoboka kugira rero yega nakubwiye abansi hari abari muri Iprona bigira abaporona bakabakorera abandi b'umugamba none maze gutegekira ideology y'undi mugamba ugashima ivyo bakora byose kandi bihushanye n'iragi rya Rwagasore nka Tasiano yagiye muri senere urumva ko bibabaje ubwabwo twara akaba ari ububwire burya sindamushaka nimusubiza hamwe aruzi ko bico bigenda gute hatabonetse ubutegetsi ntabwo muri Iprona burengera ivyo byose uvuge buti umuwita ubudasigara wese abona ko yaryumye kabona ko dukwiye gusubiza hamwe turabigira kandi bishoboka honorable Tasiano akira uvuga ati mbaza kubaza mu butegetsi ikintu kimwe uwo bushima mu butegetsi no munsi wovuga uti nawe ni iki ubutegetsi bw'uno munsi burashoboye kukibungabunga gikomoka kuri Rwagasore n'igiki ubivuga barabivuga ibiki ayo matora bamba bayateguye barayaririmba mugabo uko bayategura siko Rwagasore yabishaka ibyo mu Burundi navyo barabivuga mugabo mu bikorwa basanga n'ibindi ivy'agati na muntu ivy'ubutungane barabivuga mu ngiro nk'uko ubushinga nawe Diane yabivuze hari ibintu n'ibivugwa n'ingene vyategerezwa kuba none mu ngiro nta na kimushima iragi rero biragoye ko mushima umuntu avuze ati imbiriza shingiro dutegeka kwerekana amatungo yo kuja mu mabanga y'igihugu aheri ngo nasanze ngo bagasokere k'umuntu aho yano shedero de badito bimwe abarundi babona ko turiko turabakorera wumva ikiri hehe icyo ushima none ko arico nabagije nta honorable nabagije kimwe ushima nta na kimwe nakuriye ko yaba yajyanga n'ingiro haba hasize gushima mugabo gushika ubu ndacari ingiro mu mvugo mugabo mu mvugo uravyumvamwe ibya Rwagasore yego cyane no bamwesha ndavuga mu demokrasi barabivuga mu gutungana amahoro hagati y'akazi na muntu barabivuga bashaka n'amategeko makajeho mugabo hageze kuyakurikiza hageze ko abamategeko akurikizwa kuri bose bikabakurira intambamyi iri hehe Allo intambamyi zibangamira ishigwa mu ngiro gira gijya Rwagasore niziye yego intambamyi ya mbere no kutaba uri umutegetsi nyawe akunda kubishobotse akanabihebera iyo ni intambamyi ikomeye cyane kabiri ni uko utaba wemera iryo ragi rya Rwagasore utaryemera ukiyaza gukora ibintu kugira ngo zitere imbere ahubwo riranduranwa n'imiziro rikivu intambamyi ya gatatu ni ugukunda inda n'amaronko umwina w'ibyisi kumwe muri bibiri babivuga umaze gushinda imbere biragorana yuko basore ko kuzorishira imbere zoritambutsa noba ndagejeje ngaho mukanya niko bitatu byonyine birakwiye kugira ngo rya Rwagasore nturishira imbere mukanya dusozera ku muti mushinga ntaye Sibomana intambamyi zibuza
yuko iragi rya Rwagasore rikwirikizwa neza na neza nizihe? ubwa mbere bwo mu byo twamye tuvuga iragi rya Rwagasore ni ibintu novuga byari ku mutima wiwe yashikirije yipfuriza igihugu cyuko cotera imbere ivyo navyo burya ntihagire uzokubesha ntawe ushobora kubishikana 100%. Intambamye rero ni ya mbere ni twebwe abantu tubego aha muri intambamye hego nabantu icambere je novuga umuntu yamara umuntu yamafise ibimukwega vyiza nibimukwega bibi naho bari mutegetsi kamere mere kazina muntu naho bari mutegetsi canka ari mutwagwa ni havuga ko umudari wamufise uruhande rumwe n'urundi hamwe hariho ibikwegera harya n'ibikwegera harya rero iyo rero twebwe abantu twemeye tugakwegerwa habi nko kuri byungese ariko aravuga uwo ari we wese arashobora kononera igihugu naho abari mutoye nk'ubu nk'akarorero nk'umusuma agiye ngaha akamena ari umuntu mutoye ntushobora kwiyumvira intambamyi abagize nkumbure ku gihugu cyose akarorero kabi iki ubwoba yateye abantu n'ibiki iyo ntambamyi rero no kuvuga kamere k'umuntu ngene kameze yego muri kamere ka muntu ivyo navyo umuti nuko haba inyigisho leta ivyo irabifite mu ruhara mugabo n'abantu kuko rero ico novuga novuga mbere nti mbega ko twama tuvuga ngo leta niduhibi ubwo ntitwohindura imvugo ati mbega tweho twohiki leta kandi ico kibazo umurundi wese acishuye iterambere n'ubuntu n'iki n'ugusoneranira n'ibiki byohinduka rwose biboneka urumva rero ni magirane Remi Havyarimana hari intambamyi bamaze kuvuga hari yindi ubona ibangamira ishyirwa mu ngiro gira rya Rwagasore. Ego cyane nari nabivuze yuko Rwagasore mu ingingo yafata yaraba cyane ineza y'abarongoye mbere aho umuntu ashobora kwibaza yuko yasa nk'uwiyibagiye ivyo rero bitabaye bica bituma n'ingingo benshi bafata arico kumbure gica gituma abarongozi benshi iyo bavuye mu bibanza barimwo baca basanga bigoye no kubaho aho bari ugaca usanga ko kubera umuntu atafashe ingingo uvuze bavuye mu bibanza barimo ni nkuko uyu yahora ari umushikiranganje wa mbere uvuga ko yavuye mu kibanza yuko bice bigorana ko ashobora kubananya akorera igihugu. Sinzi ko arico cyatumye acava mu mugambwe mu 2003 nkuko yatubariye mugabo nariko ndavuga ngo nyuma y'imyaka 10 avuye mu bushikiranganje igume cyane ndiko ndavuga ko abarongozi bari mu kibanza nka Rwagasore igihe baba bariko barafata ingingo zabo barongoye wasanga yishiramwo hanyuma bigatuma naho yova muri ico kibanza acasanga bimwe yategurira abandi bose bimukwiye mugabe ikibazo kihari igihe bahinduye ntibiyashira imbere abo barongoye bica bituma avuye muri ca kibanza yarimwo ivyo yarita yateguye bisigara gusa mu minwe y'usubiye mu kibanza yarimwo ugaca usanga rero zica ziba ingorane iyo ntambamye rero no kwikunda cyane hanyuma bigaca bituma rero atagushiraho imigambi raba benshi nkuko tubona Rwagasore kuko yashira imbere cooperative kandi izo cooperative wenyene agacajamwo ugasanga ariko arigisha ari hari iyo ntambamye yo kwikunda none irafise umuti ego cyane irafise umuti biyanke oya ntusukwiyankaje kuko kunza abandi nawo burimwe kuko ugize neza ku barundi uburi umurundi nawe ugize ngo abarundi babeho neza mu kwishira no kwizana mu kugendagenda mu gihugu atabwoba bw'umutekano nawe burimwo ico gihe ufashe ingingo kugira ngo bose bagende batikanga ko hagira ikihava kiba iga nawe uburimwo kandi ejo naho uva muri ico kibanza ucusanga bimwe washiraho bikubereye byiza wagarutse kenshi ku kinye n'amakoperative amakoperative no munsi rero ariho tuvuga ko ari Rwagasore ego nibaza ko ari
umushinga ntahe Sibomana yabivuze ati burya erega hariho ibyo yashizeho bariko barakora ndanabigaruka ko ndagira nti burya ataba hari abantu bashigikira ubumwe igihugu ntikiba kikiriho nibaza rero ko abariko bararaba bagasanga imigambi myiza yakoze ico gihe kandi si iyo yakoze ico gihe gusa kuko eriga no mu nyuma ziwe hari hababigerageje hariho turabona ko iki ciyumviro cyo gushira abantu hamwe kimaze igihe kitari gitoya ubu rero niba ho bahari hako gatima kavyose yagira ati bijya yavuze birakomeye two bikoresha ubu byo dufasha nibaza rero kwica tariki ari two gifata nk'iragi rya Rwagasore kandi tutaba twihenze ndagarutse kwa Olivier inkuru nziza uno munsi twovuga yuko izi ntambamye banze kudondagura hari intambamye ibona ushobora kuvuga uti irabangamira kumbure muzo batamaze kuvuga intambamye ya mbere yabaye yatumye umugambi wa Rwagasore utaja mu ngiro ubwa mbere niyicwa giwe kuko niwe yari afise ibyumviro bikomeye byo kubona ukuntu ivyo byogenda byatumye rero imitima yabo bari kumwe n'ivyagiye birakurikira biba ivyo navyo bikaba vyavyaye amacakubiri mu gihugu abarundi bwabo umwe yavuga vy'abahutu n'abatutsi biraduka hama abantu baricana baragandagurana ivyo rero byaratumye umugambi wiwe w'ubumwe w'iterambere kuko ahantu hari intambara bica bihagarara ikindi ca kabiri ko abarundi bagiye baricara hamwe batorera inyishu ivyo bibazo haracariho inkovu zakahise mu barundi aha abarundi imitima rimwe rimwe itarahebana ico gituma hari umugwi severe ukiriho nazo nyene ziracana intambamye yaha abarundi neza batarare usubira kuremerana bamana ubwoba ariko turashima yuko inyuma y'amasezerano y'umwe bw'abarundi ivyo by'ubwoko biriko yarusha abarundi ko barasubira kuremerana mugabo no gufatiraho kugira ngo igihugu y'amasezerano yarusha no munsi biracari ko birarongora igihugu biriho mu gihugu biriho nta uvuga ko yahambwe ijana kwijana nkuko numvise abariko barayavuga burya ikindi gihambaye nuko mu gihugu habaho abantu bemera ko hariho vyiza bikorwa kuko iyo mu mutwe umuntu abona yuko ibintu vyose ari bibi nibiba vyose biba bibi kuriwe nuko ari abantu bashobora no kugira imbono yuko ubona ko ibintu vyiza biriho mu gihugu hariho ibintu vyiza mu gihugu biriho nitwovuga ko vyose nkuko remo yabivuze abarundi naho habaye intambara hamye hari abarundi b'umutima bafatana munda ku mitumba itandukanye ni naco gituma Burundi buriyo turemeza rero iyo rero umeze nka Tasiyano bamana ubwoba nk'ubwo ukabona umunyapolitike yamana ubwoba ni ngombwa igihugu kica kija mu isanganya nibaza rero ko abantu boremerana ikindi naco ikiri intambamye kwikunda hariho abantu bacikunda uri ku butegetsi ugashaka ntubuveko abandi bagashaka kugukuraho ku nguvu hanyuma rero bikaca bituma tumaze kubibona mu 2015 vyabaye kudeta ziragaruka turamaze kubibona amatora agira abantu bakavuga ngo ntibayemeye ivyo vyama bitera intambamye yuko wa mugambi wa Rwagasore utaja imbere ariko ico niyumvira nuko twofatiraho tukigisha yuko abarundi twoja gutera imbere bwa mbere mu guteza imbere igihugu tukava mu bukene hanyuma n'inyigisho abantu bagatera imbere ibwoba bugahera mu barundi bakizerana nico cambere gihambaye uravuze akantu kuko hari intambamyi zimwe zishobora gutorega umuti gico kintu cyo kwikunda no munsi iyo ntambamyi irashobora kuronka umuti mu gihugu cy'u Burundi hari habikunda hariho cariho kaka mwana wa mama umuntu aronsa akazi agashaka gushiraho mu muryango wiwe agashaka gushiraho mu mugambwe wiwe ugasanga bya bindi byo kujaho umuntu afatiye ku bumenyi n'ico umuntu ashoboye biriko birigizwayo nivyo rero twamadusaba ngo babitorere inyishu kugira ngo ka mwana wa mama kampinga yanje kampinga y'umugambwe wanje kyaki biveho gutya abarundi bazofata umushibuka w'iterambere ufatiye ku bwenge n'ubushobozi urakoze reka ndagukengurukire nibutsa yuko kumbure uno munsi twariko tuvuga imbere yuko dusozerana ko ndavuga kuri iki kijanye n'ibyo twamwimira gijya Rwagasore ryose akantu gatoyi uvuga uti ndavye gijya Rwagasore ryose ndanegura akantu ubutegetsi bwifashe no munsi akantu negura nagaki ubutegetsi nk'umugambwe w'abadasigana nti kugira ubunegure ubwa mbere ufatira kuri programme zabo ariko baragira uno munsi hari ibyo tunegura kuko tugiye mu matora twari dufise imigambi tuvuga duti ibiyo bikogwa ibi byari kukiye turacanegura ko mu gihugu hatehezwa kuba ubutungane bwiza ku barundi
kandi ivyo turacanegura yuko hakiri ubushomeri bwishi iterambere ivyo birakenewe mu gihugu nuko ubutegetsi bwo bihagararira bikaje ico turacanegura kandi ko hakiriho n'abanyapolitike mu gihugu bagishaka gukoresha ingumvu kugira baje ku butegetsi turamaze kumva n'abantu bashiraho n'imigwi yo kugwana kugira ngo kwibi byanse tuze duciye mu migwi kugwana ivyo turacabinegura nuko rero twosaba ko abarundi bumva ko ikintu cyose mugira umuntu agikore akoresha ingingo ntakoresha ingimba twizera rero ko ubutegetsi turafise ivyo tubushima n'ivyo tunegura kw'ivyo nivyo twe twanegura twavuga duti turipfuza ko ibi bishigwa mu ngiro kugira ubuzima bw'abarundi bagende turarindiriye rero kuri leta y'uno munsi iheruka gushikwaho inyuma y'amezi 3 turabe ko ivyo twagiye turanegura twabishira mu migambi y'ukuntu vyo togwa kwizo bitorera inyisho hamba tugira ico tubivuzeko birashobora ko musubiza hamwe n'abatasiyana kugira muhurire kuyagirwa Rwagasore n'umunsi jewe kimpimbara nuko umuntu avuga ati umudasigana wese ashaka kugaruka mu mugambo w'abadasigana nta muntu ashobora kumubuza ariko kandi no ushaka kwigira handi ntumubuza ariko ico niyumvira nuko ejo canke hirya y'ejo umudasigana wese bivuga ati nyabuna twipfuze ivyiyumviro biracari bimwe kumbure twatandukaniye ku kuntu ibintu bishigwa mu ngiro nta kibuza abadasigana mugabo bazobanze basubiza ikarata batoye Mushinga ntaye Adriano Sibomana harakaja mu bukuti sinogera ntakavuze kubijanye n'iragi rya Rwagasore mu butsimbataza demokrasi. Dico no kongerako nuko Rwagasore yaratanze akarorero arerekana ingene umutegetsi yo kwigenza. Arerekana ingene uburongozi bwoba ko bwoba uburongozi bwitanga kandi bwegereye abene gihugu ivyo rero nibaza yuko ari cigwa twobona twebwe abarundi indongozi mwene izo tukazikunda tugashika ku gihe tutidodomba kandi tugashika ku gihe kujya babivuga umutegetsi ategwa ikigongwe niyabona abarongoye badatera imbere vuba nkuko yavyipfuza hanyuma agafata ingingo zibereye ivyo navyo nibaza yuko burya twarakomereze twavuye kure biragoye rero kuvura izo nguma ico novuga jewe kuba ugutera intege abategetsi n'abarongozi kugira ngo bagumeko nibadohoke mu gukunda abo barongoye babandanye kujya babivuga leta mvyeyi mugabo kandi nibe leta mvyeyi turindiriye yuko iduha twebwe ataco turiko turakora umwana atagiye kuvoma atagiye gusenya abavuga ngo umuvyeyi arangaburira aho bwirira naho nyene ntibikunda abana ntibabanebwe leta mvyeyi ibandanye ikomeze kuturarika natwe dushire kumwete iterambere rashobora kuboneka mu kanya gatoyi nazanguma zigakira akantu munegura leta no munsi muvuga muti yoga kosora kugira ngo ijane n'iragi rya Rwagasore naka je kugeza ubu leta iriho urabona ihaje vuba na vuba je mbona ifite umurindi nyawo nosaba gusa ko babandanya nako tukabandanya tubafasha uti intango ni nziza intango ni nziza gose hanyuma rero ibi ko twibuka iganiro kibaye kubera twibuka imyaka 59 Rwagasore bamugandaguye kikaba nkumbura intango yo kwiga tukanonosora byo bavuze ati ivyigwa twokuramwo nibihe muri vya vyigwa batanga mu mashure byo gukundisha igihugu bikaboneka neza yuko hari indongozi dushobora gukurikira ko hari n'ivyimviro nyavyo biteye igomwe na cane ko watubwiye ati cigwa twokuramwo ni giki Rwagasore burya abazungu baramutoteje kiza naho bamupfunga ico tutadire no kuburya bamwandika ko ibintu bibi cane baramwandika ko ibintu bibi ko ari kijuju batacamaze iki n'ubu bazobandanya babigira uko bajya babigira
bari bafite inyungu zabo ntibishobora guhera nawe kubwiye yuko kamere ka muntu haba hari ikintu kibi canke ciza tugafatira rero kuri ako karero kiwe ko yari umuntu novuga guharira abandi ntiyigeze abatuka we yaranabashimiye mbere kuko kuvyo badufashije basaba ati ahubwo bandanya mudufasha kandi ikindi naco ntiyigeze yishira hejuru nkumbure bamwe bavuga ngo yari kuba umwami ariko je umengo mu byo nasomye hariho samuragwa ico kigwa cyo guca bugufi rero utibogifatira ko nabandi abarundi twese kuko umwe wese arafise ubukuru n'uburongozi aherereye ntawe urafise ubugutwara urya arafise ubumutwara jewe nshikira muhira ndashika ntanga amategeko buryo umuntu wese arafise agace k'ubutegetsi tugakoresha neza rero honorable Tasiano arakantu uvuga uti sinogera ntakavuze ku bijanye n'iragi rya Rwagasore no munsi ngene ryo kurikizwa zangoye uko amatelefone yazaracika mugabo byinshi byasa n'ibyavuzwe icyo novuga cyane cyane mwarimu abajije uvuga uti none bukora iki kugira ngo iryo ragi ryiwe turibandanye nk'uko mushana Sibomana yabivuze abantu bagumana abantu biragoye kubahindura ubwo haje n'imigambwe myinshi bavuga ati rena kurikisize kwa Rwagasore ntiwakirana yenda rero mama wanje kugira ngo dukurikize iragi mugabo wowe shaka ataciye yitwa mudasigana tumufate ko ari incungu y'Uburundi yazanye ntayo tukukira Burundi haja n'ibya demokrasi boraba neza nibaza ko atawuri imbere y'iyo araciye duheze turabe ibyiza yakoze dufume tubifata tubishire mu migambi n'imigabo y'uwo bashikiriye vyitirirwe ko ari iziwe mugaba bikore icya kabiri nk'uko Sibomana yarabivuze umukuru w'igihugu ubu Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga ati menye ko abategetsi abanyagihugu turaba abantu z'abashumba babo sinovuga abashumba ni nk'abakozi babo icyo kintu ni ikintu gihambaye enda tubivuge twongere tubishyire mu ngiro kuko umutegetsi nyawe ngo ukundi nka ntago aryama nkazo aremera akaryama nkazo wewe wemeye kuba umurongozi w'abandi emera kubarariye bababaye unezerwe banezerewe ugerage kuja imbere mu gutorera inyishu ube ko kumushumba wabo umukozi wabo ariko hari n'akandi yavuze Adriano Sibomana yavuze ati mugabo na leta mvyeyi ntitwitegeye ngo tumere nk'umwana w'ikinebwe yiteze ko vyose bizanwa n'umuvyeyi akitegura kurya gusa mazina nkunda cyane kubera yabaye umutegetsi akabikana bakavuga ariko nka jewe naho nabaye umutegetsi mugani wiwe mu by'umwe wese abajejwe n'ubu ndetse mu byo njejwe mugabo hari ibyo ndarashikako leta harya ntishobora kubwira umurundi ngo ndagukeneye kwikinga gazi ivyo ntibikunda amategeko ariho yo hari igikorwa cyiza wibaza ko ibiti hariho umudogiteri yaminuje nkeneye ko yoza kunyigira umugambi wo guteza imbere abarundi gutya wibaza ko abarundi batuza ariko yavuze bahamagara abarundi urabe ko tutaja gukina yavuze ati wiyumvira uti yavuze ati wiyumvira uti leta yompiki mugabo uce yumvira uti mbega nanje leta noyihiki urindira ko leta yibigusaba hari tegeza yo nembo ningero hari nico wewe kuyumvira gukora leta itakikwemereye bakanabiguhora ngira ngo hakarorero ko harabahora bimvira no kujana intebe z'abanyeshuri mu makomini wabo abastaneri n'abandi nabo amatara bamwe bakazanga akona karorero mugenge urumva ko iyo leta itafise uko gushaka canke igomba kubiha ibindi ntumbero birahagarara n'ahandi abarundi haryo babwiye uti hari abarundi baroroshe gutwara kandi barakunda ubutegetsi barakunda abategetsi umwizero unganiki ubagiye imbere ndakurahira bokora ibikorera umwizero unganiki ga honorable Tasiano yuko ubutegetsi bushobora kwitaba kakamu bukagendera kwiragi rya Rwagasore nkuko mwivyifuza hinga meze ngo hakarero kamwe nice nayemereye aca mezako hariho umuhisi murengera kiri guverineri w'Igitega nari yagiye muri umutumwa muri komine zawo na Gishubi
bari babomoye igitariko cyo mu 1993 n'icari bwubakwa aho hari mu bihumbi bibiri n'umunani gutyo haca bari ati none mwe keneye kugenderanira na bariya iki kiraro rero ni umuwake babwiye bati uko bivuga icyo niko zitanga tubwira ati gice rero tubwiye ko tucubaka ejo kizoba cyuzuye ahantu ariko ngwereka ko twebwe umutegetsi atunarite gukora neza turabikora icyo nohereza ko rero nsabye urabona kwa Gasore hari aboreka no kubikora ngo baba bakoze ngo babaye badacigana nta kivuze ko rero ari incungu y'Uburundi enda turabe ingene nk'uko tumana bivuze abana bacu bobo canka n'abuzukuru bamenye neza Iragi Wagasore icyo yikiza yifuriza Abarundi turabe ingene twovyigisha tukagarutse kuri ensiti Wagasore bahava bita ngo tugarukanye itona mugabo ko nari incungu y'Uburundi turabe ko kivyiza yifuriza Abarundi ingene bitozimangana abuzukuru bacu babimenye kazobura n'abategetsi bazoheza bakabikora icyo canke hirya y'ejo nico nohereza nari nabajije Olivier mwebwe murashobora gusubiza hamwe na Olivier hari ikizere ko mushobora gusubiza hamwe kugira mwese ko muguma muvuga ko mugenderera Iragi Wagasore igihe narongora bari barongowe na Mukasi tugasubiza hamwe n'abari barongowe na Rubuka naho bitabyaye intwaro nziza byari byoroshe nibaza byari bigoye gusumba izuba nibaza rero hobo gushaka na gutoyi kwa ba Olivier ikibazo nta n'ukwezi cyomara nabivuze Olivier ari mu barongoye iyo iprona yabo bo bishaka twebwe tutwaso kubitwerekeye kubo turongoye uwo mutima tuwufise ko Olivier kubera iki mutabishaka kandi Iragi Wagasore muri tubivugane Olivier kubera iki kibazo jewe ndaje ukindabishinga kandi ndazi ko akamaro cogirira igihugu ndamuraritse rero nejo bakabona bati turakeneye ko tukivugana jewe n'urubanza rwose gato Olivier kubera iki mutabishaka kandi wumva batasiyana bavuga ati byo mara n'umunsi ibyo twama babivuze mbwa ntibije mu ngiro ariko ico nemera gose nuko mu mugambwe w'abadasigana umuntu wese yifuza ko abadasigana baje hamwe icifuza nta bushobora kugihakana kandi nawe ko abivuze nta turamaze no tugira tuje mu matora twaraganiriye mugabira abananira bacaje mu yindi miryango twebwe ntituzubiza hamwe kuko inzira urugogwe turimo ntituraza inyuma ntiturabe imbavu ntiturabe iburyo ari mu rugogo aho ucaho ivyo yaratutse none iyo nzira muri kubona ariyo ntaciye avyivugira niba bidaguye ari kimugoye avuga yuko ngo hari wavuze ko muri mu rugogo yazi nibaza kandi iyo nimvugo yatazi hano yo kugira abantu bari kwarumviriza radio eka noneho muzobirondera mu bikurikirane ariko iryo Iragi Wagasore urumva nuko Abarundi barabikeneye ndangirize kwa Remi Havyarimana akantu uvuga uti mu misogona mike cyane sinogera ntakavuze ku Iragi Wagasore kugira rikurikizwe ni uwo mutima twagumye tugaruka ko uwo kwifuriza Abarundi neza akabagirira imigambi nawe yiyumvamwo kuko azi ko baca bahurira hamwe urakoze cyane ndagushimire Remi Havyarimana ndagushimire nibutsa yuko Remi Havyarimana urongoye ishira hamwe Maison Libre d'Espoir rishira imbere gutatura amatati bidaciye mu ngimba wakoze kwitaba ikiyago cyo kunama mwakoze kuntumira urakoze ndagushimire nawe honorable Tasiano Sibomana nubwo wavugiye ku muhora wa telefone ndagushimire nibutsa yuko uri umwe mu banyapolitike bakebura leta wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama murakoze cyane ndashimire nabo bashikana uzoze muribuka abantu nk'abo basiyomana mwumva ko bibutsa ko mu minsi yahera hariho byinshi byari biteye imbere hari bibaza ko bariho turi imbere mugabo uzaraza boza barakebura bimwe ndashimye mugabo nawe no ugitinda kuyita ko mudasigana kuko urakoze ko Olivier atabodosha nawe ambwibitire urakoze cyane ndagushimira nawe mushinga ntaye Adriano Sibomana nibutsa yuko wahoze uri mushikiranganje wa mbere muri leta y'ubumwe ukaba wari n'umudasigana wakoze ubu naho kaburongoye inama nkuru y'abashinga ntaye wakoze kwitabikira cyo kunama ego mwakoze kuntumira
mugasinaje kurata ibyo nakoze ari byiza bo bishima hanyuma ari bibi naho nyene bagakegura nibaza ko icanzanye nga cane ari gushigikira iryo ragi rya Rwagasore tugatako tukarigendera twebwe abarundi twese. Urakoze ndagushimira nawe Olivier inkuru nziza nibutsa ko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wa Rwagasore wakoze kwitavye yago cyo kunama. Murakoze kuba bwantumiye ariko ico nto kwibagira nuko igihe tuba duramutse tuvuga ivyigandagirwa by'umuganwa atari umugani Rwagasore tuguma twibutsa igihugu c'ububirigi ko nkuko cabikoze muri Kongo cyo kwibuka gusaba imbabazi kandi n'urubanza rwa Gasore rugafata intumbero kuko biraboneka neza ko bafise mu ruhara mu kugandagura umuganwa Ludoviko Rwagasore. Urakoze ndagushimire nawe Leonce Bitari waruhagarikiye kino kiganiro ndagushimire nawe Dorine Uwimana hamwe nawe Rono niyo ngeza mwatumye tuvuga batubona ishimire kandi François Kimana yatumye tuvuga mukatumva Jerome Niyonzima ndagushimire nawe wahisemo kudukurikirana ikiyago cyo kunama mukacyumviriza ndagushimiye nibutsa ko twari ko turabira hamwe inyuma y'imyaka 50 iheze 59 iheze umuganwa Ludoviko Rwagasore agandaguwe twari ko turabira hamwe iragi yasigiye abarundi Jerome Niyonzima nahinde beshe kiyago cyo kunama rero ndabashimire mwese ndabipfuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.